Aha mubona ni ku mutumba wa Ruganira, komine Shombo, intara ya Karusi. Hari itonorero ry'ikawa ry'ishirahamwe Itesinje barukanuye. Muri iyo ntara ya Karusi rihafise amatonero y'ikawa 3, mu gihugu cose rihafise amatonero y'ikawa 11. Mu gihe leta y'u Burundi yahejeje guhemba abashoye ikawa yabo kwigenekerezo rya 31 Myandagaro umwaka wa 2020, ibicishije mu kigo ODECA kijeje gutunganya igisata c'ikawa mu Burundi. Ico kigo ODECA kikaba kiri mu bushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije. Ubutwara iryo shirahamwe Itesinje barikanuye yarishikanye avuga ko adashoboye guhemba abo yaguriye ikawa. Nico catumye leta y'u Burundi, leta Mvyeyi, leta Nkozi kandi leta Nsenzi irongowe na nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yihagurukira ibicishije ku rwego ODECA ikaja guhemba abo barimyi kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 18 Nyakanga umwaka wa 2020. Umuyobozi w'ubuhinga mu kigo ODECA Jire Mukundwa aratubwira ido nido gico gikorwa c'iteka. Ikigo cy'igihugu kijejwe iterambere ry'igiterwa c'ikawa ODECA cyarahejeje guhemba abarimyi bashoreye ikawa yabo ku matonerero gisanzwe gikurikirana arenga 100, kuko ubushikiranganje bw'idukikije n'ubworozi bwari bwasavye yuko itariki 31 z'ukumunani zoshika abarimyi bose bashoreye ikawa ku matonerero ari mu gihugu cyose cy'u Burundi boba bahembwe. Ikigo cy'igihugu kijejwe iterambere ry'igiterwa c'ikawa ODECA rero carubahirije iryo sango. Itariki 31 z'ukwezi k'umunani twari twahejeje guhemba abarimyi bose bashoye ikawa, ariko mu bandi bari muri ico gisata c'ikawa harimo amashirahamwe amwe vyagoye gushika n'itariki y'uno munsi bakaba batari bwahemba abarimyi. Iyi rero ishirahamwe iri tonorero ryo ku mutumba Ruganira ry'ishirahamwe Itesinje barikanuye ni rimwe mu mashirahamwe afise amatonero byari byananiye guhemba. Byabaye ngombwa yuko leta ibicishije ku gisata ODECA baza guhemba abarimyi bashoreye ikawa yabo kuri no izine, kuko iryo shirahamwe ubwaryo ryaranditse rivuga yuko atabushobozi rifise byo guhemba abarimyi bashoreye ikawa yabo kuri rino tonorero, hamwe n'andi matonorero ashika yose hamwe ashika 11 y'iryo shirahamwe Itesinje barikanuye batashoboye kubahemba. Mbega none abarimyi b'ikawa bahora bashorera kuri iryo tonorero bazoca bavyifatamo gute mu myaka igiye gukurikira? Canke uwo muntu atashoboye guhemba abarimyi vyumvikana ko yabahemukiye, ibizokurikira kuri we ni biki? Uko umwaka w'izizeni utanguye, ikigo cy'igihugu kijejwe iterambere ry'igiterwa c'ikawa kirashiraho amategeko azogenga iyo sizeni. None umwaka rero nkuko byari mu ntango y'isizeni, hariho amategeko yashinzwe azokurikizwa mu gutunganya neza ibikorwa byo kwakira umwimbu w'ikawa muri no sizeni. Twari twasezeranye n'amashirahamwe yose yiyemeje gukora muri iki gisata c'ikawa yuko bategerezwa guhemba abarimyi ku gihe, kuko nkuko mubizi mu minsi iheze mbere yuko leta igaruka mu gisata c'ikawa hari ingorane zidasanzwe yuko abarimyi baguma bidoga ko badahembwa. Uno mwaka rero igisata ODECA cari casezeranye n'abiyemeje bose gukora mu gisata c'ikawa yuko bategerezwa guhemba abarimyi. Amashirahamwe rero amwamwe akarona twavuze nakakiri Itesinje barikanuye ntibashoboye kubahiriza ayo mategeko yari yashinzwe kugira ngo agenge isizeni. Ubwa mbere leta yarumvise imyidogo y'abene gihugu bashoreye kuri ayo mayizini. Igikorwa ca mbere cabaye no kwihutira kwishura abene gihugu kuri izo ngorane bari bafise yo kuronka agahembo kabo ku ikawa bari barashoye. Igikurikira rero, kuko murumva ko hari amategeko ajeje sizeni, utakurikije amategeko hategeza kuboneka n'ibihano bijanye no kuba yatubahirije amategeko. Abene gihugu twabaremesha basanzwe bashorera kuri itonorero
naho ishirahamwe ryofatirwa ibihano abene igihugu nta bihano bo bafatirwa kuko bazobandanya bashora ikawa yabo kandi igisata ODECA kizokurikirana kitwararike ku buryo atamwene igihugu numwe azobura hashorera ikawa yiwe. Abazofatirwa ibihano kuko biri ku nzego zitandukanye, harashobora kuba ndi gufatirwa n'ibihano by'uko uyu canke uriya yakoze amakosa akugwa mu gisata c'ikawa, ariko abene igihugu ntibagwa mu mporero aho yahora akorera. Igisata ODECA kitwararika kugira ngo haboneke uwundi muntu canke igisata ODECA cyo nyene kihakorere kugira ngo abene igihugu babandanye baronka aho bashorira umwimbo wabo. Bega ko hariho abantu bandi bipfuza gukorera mu gisata c'ikawa batewa kama kahe? Akama tubatera nuko ubwa mbere na mbere bateza gukurikiza amategeko agenga isizeni. Ayo nayo arimo uguhemba abarimyi babashoye ikawa. Ubugira kabiri nuko bogumiza kumuzirikanya yuko abene igihugu nabo baba bagize akigoro mu bikorwa bitandukanye bakora mu kugira ngo baronke umwimbu, harimo gusasira, harimo gupompa no gufumbira ikawa kugira ngo wa mwimbu uboneke. Iyo rero bashoye umwimbu wabo ntibaronke agahembo ku mwanya mwiza mu gihe nayo mafaranga baba yakeneye kugira ngo agire icyo abafashije mu kwikenera mu buzima bwabo bwa misi yose, nabo birabaca intege. Mbere ivyo bikaba byo natuma umwimbu gabanuka kuko umwene igihugu amaze kubona yuko agahembo k'ikawa yashoye katabonetse ku gihe, umwaka ukurikira aradebukirwa ugasanga ibikorwa yotejeje gukorera igiterwa c'ikawa ntabikoze nka nkama. Akamo tubatera rero nukwama bazirikana yuko umwene igihugu yashoye ikawa nawe abashaka agahembo kiwe, kandi bongere bamenye yuko abene igihugu badashoye ikawa kuri ayo matonorero nabo ibikorwa byabo ntibyoheza ngo bitere imbere kuko baba bari ngaho barindiye kabene igihugu babazanira umwimbu w'ikawa barimye, abene igihugu akaronka amafaranga y'umwimbu bashoye, ariko kandi nayo mashirahamwe akabandanya hingura ikawa gushika naho bayishura mu makungu bakinjiza amafaranga y'agaciro mu gihugu. Kuri no musuri hejuru ikigo ODECA cyazindutse gihembera amashirahamwe amatonorero ashika 12, harimo amatonorero 11 y'iryo shirahamwe etesinje barikanuye n'iyindi imwe y'ikoperative nayo nyene itashoboye kurihira abene gihugu.